Mwenye alipata hiyo vizio, yani alipata ufunuo, akapata hiyo maono ya kuanzisha hiki kikundi juu ya kuangalia venye bajiwezi ama watoto mayatima ama wamama wajane. Basi pamoja na hiyo na mimi nimo ndani sasa kwa hivi kwa jambo ambalo limenipata kabisa. Nashukuru sana, ninawashukuru na ninamshukuru zaidi yeye baba yetu ambaye alifanya hii kazi na akaunda hiki kikundi juu ya kufanya hiyo kazi. Amina. Murabona yuko cyane cyane dusanzwe twiyunguruza bigoye, twaje ku kabajaji kandi ko mahera menshi, rero turakeneye ingendeshwa ya modoka. Twakeneye imodoka, rero iyo modoka bayiduhe zira dutwara aho tugiye hose kuko dusanga turisha amahera menshi. Turazi yuko turose imodoka cyasigara kugura igitoro. Nyibukice abantu bigeze kudutwega ngo ishirahamwe ngo giyunguruza ku makinga ngo ku moto. Zuze kubibuka bari abativi. Tarsis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse neza bakunzi ba Tarsis Hope Ministry, nkuko musanze muze ko tumaze imeze tubikora. Uyu n'umugwi ugize Tarsis Hope Ministry, nkuko musanze mubize ko dukora ibikorwa bitandukanye. Muri ivyo akaba harimo n'igirwa c'impuhwe n'urukundo. Muravyibuka bo mu gihe cya kera twari twajanye hariya mu duheze naho mwarabonye ko twari hariya mu karere ko mu Rubirizi. Ubona aho tugiye gufata urugendo rugiye gutwerekeza mu karere ka Buterere, aho hari umwe muri bene data afise ikibazo canke yahuye n'ikibazo kanaka. Ubona yuko ministeri turano kugira ngo tuje kumushigikira canke kumugarukira ko canke kumubwira ngo pole nko mu Kirundi ibisanzwe bikorwa. Nuko rero mugumane natwe kugira ngo runo rugendo muze ko n'ukuntu rwagenze rero. Kandi ndabibutse neza yuko uko maze iminsi mubibona hari abandi bashasha tutahorana, ariko ruza ko ari rwo rugendo rwa mbere tugiranye nabo. Ariko ndabibutse ko twahorana hano hari Maîtresse Kaboro niwe turi kumwe n'uyu, hanyuma uyu ni Bera muramuzi, hanyuma ari nawe Gakunkumuzi, uyu ni Safi, uyu ni Sara, ni umwe muri bamwe bashasha nababwira. Uyu muramuzi ko ari Bella Parfait plutôt, kubera nyene bangana bakanasa kandi bakaba bakundana nyene umenga ndabitiranya. So ni umwe muri bamwe bashasha turi kubereka, yitwa Aline. Murumva ko n'izina ndarigeze ko canga igimiza sindagibuka cyane, ariko ni Aline. Uyu muramuzi nikizigenza ni Pasteur Olivier Joshua, birashoboka muzi ko asanzwe uhagarariye muri ministeri gisata akijanye n'inyubako. Nuko rero nabatuza ko turi kumwe mu gufata no rugendo. Kaze rero mudukurikirane mu ntango no kurangiza ico bita mwanzo mwisho, tuze kugumana rero. Tarsis Hope Ministry namba, Tarsis Hope Ministry komera kumikambi yawe, namba kurukundo kwawe komera. Tarsis Hope Ministry namba, Tarsis Hope Ministry komera kurukundo kwawe, namba kumikambi yawe komera. Tarsis Hope Ministry shirame ridaranira inyungu, shirame ry'umurundi w'Amerika afatikanyije n'umukobwa wiwe Tarsis Chaseline, bakora ibikorinka birambire ibibakiri yo bafuka, nubwo ari kure namba ntibaruhuka baba batwibuka. Tarsis Hope Ministry, hey, Tarsis Hope Ministry namba, Tarsis Hope Ministry komera kumikambi yawe, namba kurukundo kwawe komera kurukundo kwawe, namba kumikambi yawe komera.
imfuvyi n'abapfakazi, dufasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero, abasangwa butaka rikabambika, abasangwa butaka rikabafungurira, nikibagira abana bo ibarabara, kanatsinda rimitaye bantaho nikora, ko biyungunganye ko bisanasane. Tarasisi Hope Ministry Ramba, Tarasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe, ramba kurukundo rwawe, komera Tarasisi Hope Ministry ramba, Tarasisi Hope Ministry komera kurukundo rwawe, ramba kumikambi yawe, komera. Ale yeba Tarasisi Hope Ministry, Bumve Chanceline, Tarasisi Hope Ministry, bumve Chanceline, erega na Chanceline akora ibidasanzwe. Tarasisi Hope Ministry, Bumve Chanceline, Tarasisi Hope Ministry ramba, Tarasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe, ramba kurukundo rwawe, komera Tarasisi Hope Ministry ramba, Tarasisi Hope Ministry komera kurukundo rwawe, ramba kumikambi yawe, komera Tarasisi Hope Ministry, shirame ridaranira inyungu, shirame ry'umurundi w'Amerika, afatikanyije n'umukobwa wiwe, Tarasisi Chanceline, bakora ibikora inka birambire, ntibibagire iyo bavuka, nubwo ari kure namba ntibaruhuka. Namwe bakunzi ba Tarasisi Hope Ministry TV tubaramutse, ariko kandi tubahe n'ikaze. Igihe twava hariya dufashe urugendo twabwiye ko ahantu tugiye gutembera, turashimye Imana twashitse amahoro, uko twaje tungana niko twashitse twese tumeze neza. Nuko kuko nabwiye twaje turi kumwe na Genevieve hariya muramubona, hirya turi kumwe na Aline ni Sara, nanje bwanje murambona, impande yanje hari umuvyeyi ni nawe twagendeye uno munsi, ariko kandi ku rundi ruhande murabona ko Bella ariho ari na Parfait, murabona yuko na Pastor asanzwe aceje vy'inyubako muri Tarasisi Hope Ministry nawe ari hari hirya, muramubona Safi umushitsi musangwa. Nuko hanyuma rero tugiye kuganira gato, ariko kandi mudukundire tugiye kuganira muri Giswahili kuko n'umuvyeyi twagendeye ari nako rurimi asanzwe yumva cane. Mama jambo. Jambo. Tumefurahi sana kwa kutembelea siku ya leo. Hii unayoiona ni Tarasisi Hope Ministry. Ni shirika ambalo hata Safi anatumika ndani, na tumependa leo tuwatembelee na tuone Safi. Mara nyingi anafika, mara amechelewa, tukafikira ametoka mbali, kumbe kasafari kako. Ya ikabidi leo tufike na tuone anaishi wapi. Na lengo lingine limesababisha tufike hapa, ili shirika tuna kiongozi wetu mkuu yuko Marekani, alisikia habari ya kwamba mlikutwa na lile janga la mafuriko ya maji kule Gatumba, na istoshe mkahamia huku Buterere, na yeye pamoja na hili shirika na sisi ambao tunawakilisha shirika lake hapa Burundi, tukajua wakati tulikuwa tunaongea naye, tukajua mtu akihama kuna mambo mengi anapoteza na hatuwezi kuyarudisha, ndio, ila kwa moyo wa upendo kiongozi wetu mkuu akaamua kututuma hapa kwa kuleta zawadi kidogo kama kukupa pole kwa majanga ya mafuriko ambayo yaliwakuta Gatumba, na kuangalia kama
yani kudumisha upendo, na ndio maana unaona hili shirika lote tuko hapa. Kwa hiyo mama, tumefurahi kukuona, tumefurahi kuona mama yake Safi anaendeleaje, na tumefurahi pia kukuta na nyinyi mko wazima. Ya, kwa hiyo naamini una lolote la kuongea, kwa sababu hata huyo kiongozi wetu mkuu popote alipo anatusikiliza. Karibu. Ndio, asante. Na nyinyi karibu tena. Asante. Basi pamoja na hiyo, wa kwanza nashukuru ni Mungu. Amina. Nitasema Mungu njoo ananiwazia kwa siku ya leo. Amina. Kwa sababu sio kwa maele ya mwanadamu wala kwa nguvu ya mwanadamu njoo nilienda kuwakamata kuwaleta pale, lakini Mungu wa mbinguni. Basi pamoja na hiyo, baada ya kushukuru Mungu, nashukuru vile vile kiongozi mkuu, yani baba yenu. Amina. Na baba yangu na baba yetu. Amina. Mwenye alipata hiyo vizio, yani alipata ufunuo, akapata hiyo maono ya kuanzisha hiki kikundi juu ya kuangalia venye bajiwezi ama watoto mayatima ama wamama wajane. Basi pamoja na hiyo, na mimi nimo ndani sasa kwa hivi kwa jambo ambalo limenipata kabisa. Nashukuru sana, ninawashukuru na ninamshukuru zaidi yeye baba yetu ambaye alifanya hii kazi na akaunda hiki kikundi juu ya kufanya hiyo kazi. Amina. Hapo sifa zimurudilie Mungu peke yake tu. Amina. Kwa sababu ni mpango wa Mungu. Mungu ananiwazia na mimi leo. Nashukuru tena, mimi nashukuru kabisa tena, nafurahi kabisa kuwaona. Asante. Sina mengi zaidi, hapa njoo tuko. Asante sana. Ila kwa upande mwingine nimkaribishe Safi, kwa sababu Safi ni mgeni ila ni mwenyeji. Safi, karibu na wewe ukae hapa. Tuambie mawili matatu, unatumika na hili shirika, na leo shirika lenyewe limekutembelea, wewe mwenyewe umejisikiaje? Najisikia furaha mingi sana kwa kuona siku ya leo mnanitembelea. Naenda kumshukuru tena bosi kwa kuona amefanya hiki tendo cha kuwa natembelea watu wasiojiweza, hata na watu ambao waliopatikana na ajali fulani. Kwa maana namshukuru sana bosi. Mungu aendelee kumbariki na ninyi pia. Amina. Na washukuru sana kwa kuona mnapiga hatua wa kufika hapa. Juu wamingi wakuwa najua nyumbani, lakini siku ya leo bosi anafanya kitu cha muhimu sana. Mnajua tunajua kila mtu kwenye anaishi. Hiyo namshukuru sana Mungu, na nashukuru na bosi. Mungu endelee kumbariki sana. Asante sana. Kwa safari hii tulitembea pamoja na mchungaji. Hata mchungaji na yeye mwenyewe tumkaribisha afike hapa. Tupe nafasi wapi kwanza mchungaji? Tubadilishe wewe uende kwa mchungaji aje hapa. Karibu mchungaji, na wewe unala kuongea. Alafu ujisikie ule, hata kama unaongea Kirundi hamna shida. Na Kiswahili najua una napenda kuongea kwa Kirundi. Hamna shida, karibu. Wow, turashimiye kugira kandi kubona mama Safi. Safi dukorera muri ministry imwe ya Trasis Hope Ministry. Dukora bikorwa bimwe tumaze kumva kubo yari umuryango umwe, nubwo dusanzwe tubikora n'abatari mu muryango, bivanye n'ibyo yatwigishije umurongozi wacu Trasis ari muri Amerika. Yagize yerekwa ryo kwama afasha abafuvyi, abafakazi, n'abatagira shinge na rugero. Amaze kumva mwagize bijya byago vy'amazi, yaciye avuga reka namwe bw'abashikeko, nubwo bitakunze yuko ujya mwanya umuntu acaza, kuko twari tukiri mu bindi bikorwa, kuko tugenda mu ntara zose hirya no hino aho haba hari ibibazo kubagarukiraho. Niyo mpamvu twashitse duteba, ariko n'uwo mwanya Imana yari yarateguye, yabonye yuko ari mwiza kandi ubereye. Rero agakemanyi yaturungikanije Mutama ni kariya nyene, nikagabanije kandi ntikongeweko, kandi mu bishimuko oye. Nuko twongera gushimira natwe bwacu umuvyeyi wacu dukorera, yaturungitse mu izina ryiwe, kubona afise igikorwa nk'iki ciza
cy'urukundo ca tubona by'ukuri aho turiko turakora ko ari ahantu heza hamera urumva ntuzore wanka kumurungika Safi yego ukene ndakwaje kano kabazo uno munsi umurongozi mukuru Trasis ari hariya muri Amerika ariko kandi kuboko kumwe kuri imara ntikwimara uburyi canke uburyi niko uciye mu Kirundi uno munsi kumbure hoba hari umugambi kumbure canke nakaye kamubotera abasanzwe bakurikirana ibikorwa akorera mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu kugira ngo kumbure nawe bashire ku kuboko muri bino bikorwa byo gufasha agenda akora nawe bamushigikire aronke kumbure yungura umuvumba kuvyariko arakora kuvuga kubw'ivyo ico nosaba abantu babikurikirana bari mu bihugu bitandukanye ndazi hari nabo bari kumwe hariya rero nguko bomushiramwo nabo izindi nkomezi zabo kuko dusanzwe turabakira ku kwezi twama tufata amavizite tugenda hirya no hino hari igihe usanga turi za Gitega hari usanga turi hehe rero birasabwa yuko nawe agira izindi nkomezi kuko abagoye kujya dutangwe kugenda mu bitaro gufasha bari abantu bari mu bitaro bagwaye abatakurihira abantu kuko iyi minsi ni turi bake kandi aguma yongera n'abandi kugira dukora igikorwa ciza tukumva ngo bamwe bagiye ngo mu Buterere abandi bagiye mu Kirundo tukaza gushika k'abantu kuko ni benshi bagoha mu bihugu murabona yuko cyane dusanzwe twiyunguruza bigoye twaje ku kabajaji kandi ku mahera menshi rero turakeneye ingendeshwa ya modoka twakeneye imodoka rero iyo modoka bayiduhe zira dutwara aho tugiye hose kuko dusanga turisha amahera menshi turazi yuko turose imodoka casigara kugura igitoro nyibukice abantu bigeze kudutwega ngo ishirahamwe ngo giyungurutsa ku makinga ngo ku mamoto zuze kubibuka bari abati abadebaguzi bamyeho kuva na kera ni kuri Paulo bamyeho ibintu kugira biryohe bimanza kubiha wihanganya akabona gushikira ibiryoshe tugushimire murakoze ndugu watazamaji maongezi yetu acha tukomee hapa kwa sababu safari ni ndefu. Hapo naona mama hawa watu wako wanaishi fasi tofauti, wengine wanaenda Rubirizi, Kamenge, wengine Kinama. Hapa tunaenda fasi tofauti. Wengine ni wenyeji hapa naona Chinevesefe. Anasema Nyamvuni rakakati na motera manangora nuko yibereye muhira. Nuko ariko imbere ko dusozera muri mwebwe twagendanye ni ndabisa akajambo yumva kadodobiza avuga ati mu munota umwe ndumva ndabisa kanonoshikiriza gushimira umurongo cyo canke gushimira n'umuvimana ko bw'umuvyeyi wacu dusanze ameze neza ko biri kose yobahari ngiturabe nta numwe yataritse. Nuko mama tukushukuru sana kwa kutupokea, asante sana. Hivi tunataka turudi nyuma, naamini hata kipindi kingine tutarudi, sio kwa wakati mgumu tu, hata wakati wa furaha naamini tutapata nafasi ya kuwatembelea tena. Ndio. Mbon musanzwe kifisi ntango agira niherezo ikiganiro twariko turagikora nivyo rero urumva hagiyemwo agafete naho urumva nta uvuga ninjya mu kanwa tubanze twasezere bari ariko aradukurikirana. Mama asante sana. Asante mtazamaji wetu kufuata kipindi chetu cha leo, kipindi ambacho kilikuwa tuko mahali ambapo Safi anaishi, tumetembelea mzazi wake na pia Safi tumetembelea, na kipindi chenyewe kimekomea hapa, lakini macho wapi? Kwenye kamera, kwenye screen, kwa sababu mambo mengine atafuata, utayaona tu, usiniulize ni mambo gani, ila utayaona tu, subiri kidogo. Asante sana, barikiwe. Ciao. Screen pa. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.